agaca akubwira ngo nari mfise umugambi ariko ikintu nagira ngira arayatoye hasi aca ngo guca mitana umukate w'abana muri twe biratoye hasi ariko mana iyo utayatorana rero hari igihe tutayatora hasi tukayaronka mu bundi buryo tugaca tuvuga ngo yego nari nsanzwe ushaka ngo kugira ibi n'ibi vyawapi n'ubukene wari usanganye nawe uza kugira ibyo inyuma yabyo ucuronka ubundi bukene. Ndagusaba ikintu kimwe, fata akanya gatoya wiyumvire inzu y'Imana, wiyumvire ikintu ushobora kumara icyo ari cyo cyose. Turiko turubaka gusa inzu twubaka hariho abazoyibamo, abazoyisengeramo, abo bayisengeramo hariho ingene bamerewe. Zungurusha ubwenge bwawe, reka akanya gatoya wiyumvire. Natangariye umuvukanyi umwe yagemuye ihando ry'imihwi ku wa kabiri mu gitondo. Arambwira ngo iri hando ry'imihwi narizanye kubera zishoboka ko hariho abantu bisonzesha mugabo badafise akantu baza gufungura kaborohereza ku mugoroba bavuye muri jeune bahejeje kwisonzesha. Ndizera ko Imana yamwakiriye iryo shikanwa naho byangoye cyane gutororokanya abo bantu. Mugabo ari muri frate biroroshe, sibyo none? Ari muri frate biroroshe, urazi uherako n'ubuhereza, sibyo none? Imana ibahezagire. Murumva uwo mutima? Uwo mutima murawumva? Kuzana ivoka 5 ukazimpa jewe zakiza ivoka, kumbura hariho umuntu ivoka yofasha saa sita. Ndabyizeye cyane ko bahari, ariko jewe birangora kubatororokanya muri frate mutakoranye ngo babimenye hanyuma babwire pastori hariho umuntu afite ikibazo. Utagiye muri frate rero kandi utayikoreyemo neza na pastori ntaco azobafasha. Muri frate mukoranirayo neza bazumubwira pastori nukuri turafise frate bigenda neza turakorana, bwari w'umuntu nagiye kumuramutsa asanga ariko afungura ubugari butagira imboga, kandi yambwiye ko ariko asanzwe abigenza. Zovoka 5 bazimpaye ngo ndazitange camenye uwo ndazi, sibyo none? Muri frate tugende tuhabera abavukanyi ba vrai ibi bikorwa by'Imana kandi tubinyarutse. Abemeye ko tubinyarutse, haleluya. N'ingufu zanyu, haleluya. Ukuboko kwawe ndabukenimba kutacitse, haleluya. Gorore neza amuntu w'Imana kubera kutakugorora izo ngufu udashiramo no mutima ntaziba zirimo, haleluya. Turavyakiriye abemeye kunyarutsa. Ciyumvira icyo ugiye kunyarutsa, ukinyarutse ugikore vuba, kumiza hejuru, kuboko kurakomeye. Imana yagushizeko irakugumya, haleluya. Tugomba gusenga ibintu bitagira umucezo. Aya majambo nta mufyino urimo inshuti z'Imana, sibyo none? Bandanya rero ico kintu kidutse muri uko kuboko kugira Imana ati mwami Mana yanje nukuri ndagushimiye kandi ngiye kunyarutsa. Ndagushimiye ko mfise ico nshobora kumara. Sinzi ko uzi umuvyeyi iyo bafise intahekana akaba adashobora kumesurira utwana twiwe, ukaba uhejeje kwigira inama y'uko ugiye kumufasha kumesa basi umunsi umwe gusa. Birashoboka. Iyumvire icyo ukora ukinyarutse. Yesu n'umwizigirwa, nanjye ndashaka kugitora kandi je nahagurutse nagitoye icambere. Ngomba gukinyarutsa nawe ukinyarutse. Nanasenze n'Imana ikimfashe kuko hariho uruhara rundi ntashoboye, ariko ndashaka ko Imana irunkorera, haleluya. Gira Imana niye nzitizi mfise, ndagusabye uyinkurireho. Abadugije ibiganza mu bivane hasi dusenga. Data ndagushimiye, uri umwizigirwa, uri impanuro nziza dufise.
ijambo ryawe rivuga neza muri Yesaya ngo umukiza hazozira ngo azoba bafise ngo umwemu yo kuja inama, esprit de conseil. Turagushimiye ko tubereye umujanama mwiza, ngo nzokwigisha, nzokugira inama, nzoguhoza ku ijisho ryanje. Ngo kuva nkiri muto none ndashaje sinigeze kubona umugorotsi yahebwe cyangwa uruvyaro rwo ngo rusegereze ivyo kurya. Rero ndagushimiye yuko utadutuma wibagiye ivyo natwe dukeneye, ariko natwe duhisemo gushira hasi ivyo dukeneye kugira ngo twitwararike ivyo ukeneye. Turaguhaye ubuzima bwacu nawe. Watugiriye neza kenshi, watwiyumviriye kenshi tutakwiyumviriye, wadukoreye ibyiza kenshi atana kimwe twakoze, kuva mu gitondo ataco twakoze, mwijoro ukatugirira neza. Turaguhaye icubahiro. Natwe n'igihe cacu tutarinze kwitaho byinshi twogirirwa, turahagurutse kugira ngo dukoreshe ibyo ushatse, kandi natwe dufashe ingingo. Turasengera ibi bintu byadugijwe muri bijya biganza. Mwami, uyu mwete tubwiye ngo dukoreshe umwete, babaherezi ngo ntibabinyarukije kandi byarababaje ku buryo byandikwa mu gitabo cawe. Ntitugomba gufatanya nabo uko byandikiwe kuduhanura. Turakwakiriye Mwami Yesu nk'umunyamwete wacu ahambaye. Jambo ryawe riratubwira neza ngo ishaka ry'inzu ya data riranye. Turakwihaye kandi turagushimiye mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Gusaba masegonda makeya uvugane n'Imana ku giti cawe. Uwo mwete ahantu mugiye kuwukoreshereza nibiki ugiye kunyarutsa, umvise kandi mpwemu yera ari kumwe natwe, kandi ntagukengerera ishikanwa ry'igikorwa ugiye gukora. Oyaye twamye turabitazira mu yuko yakira abamusanze bose. Arashobora nawe kukwakira ishikanwa ry'ico ugiye kubamo no gukora. Iri jambo ngo tubinyarutse. Umwaka ugiye gutaha nk'uko vyanditswe, uko umwaka yibuka ikanezerwa ko yagize ico ikora, ko itihenze kuba yaraguteretse, kuba ukwa mbere kutaguhitanye, ukwa kabiri kutaguhitanye, gutyo gutyo. Ico Imana izonezerererwa ukabona ngo sinamuhereye amaboko ubusa, sinamuhereye kubaho ubusa, abikoresheje neza. Nizigirwa turongeye kugushimira, kandi iminsi irashira vuba. Basengeye ukoresha neza iminsi uduhaye. Turagushimiye n'umukozi wawe urungikanye ijambo. Tukirangiza kino gikorane, ndagusabye ubuntu bwawe butabare umuntu yaje muri iki gikorane yumva umutima wiwe ugowe, yumva amaso yiwe ameze nk'ayatabone yagiye, yumva yiganira arushe ananiwe. Ndagusabye umutabare mu izina ryawe gira Yesu. Mugendere Mwami kano kagoroba, wewe nyene impuhwe nyinshi. Ndagusabye ukize uwugwaye, ndagusabye uburanire utagira kiburanira, ndagusabye ugaburire uwushonje, wambike utagira ico yambara, ugwanirire utagira uwumugwanirira, userukire utagira uwumuserukira, uvugire utagira uwumuvugira. Yesu ndakwizeye, ukingire Mwami wumva atagira umutekano. Urakoze Yesu, ukuzi guhaza abantu bawe, kandi uri data ntiwobura kubikora. Turisabiye umugisha wo kubera abandi amatara, kubera abandi umuco. Aho tugiye tuzosubire guhura hano, hariho abandi benshi bakwizeye kubera twebwe. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.